wacu urabe uko bariko baragira ngo hanyuma ngo ejo yapfuye ingengo yaciye ifatwe rega kose kominara yaciye ikoranira mukura musitane nuvuga genda bikenguruka abene gihugu barahaye baramenya ivyabo kirazira kurya ivyabo babona wewe ujeje gutunganya ivy'igihugu ku neza y'abene gihugu. Umuburamatari rero amenye ko muri iyi minsi ajejwe ibintu bidasanzwe. Buramatari ubwa mbere ni waserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Umukuru w'igihugu aserukira ubutegetsi bw'igihugu mu gihugu. Buramatari agaserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. No kuvuga yuko buramatari aserukira umukuru w'igihugu mu ntara. Ntivyumvikana rero ingene mbafise uwuserukira mu ntara nkazasanga abene gihugu bariko baranyitura jewe buramatari atavyazi hagiba wananiwe. Buramatari urubanza rwonyene kugira ruve mu ntara rugende muri kurudapere mu bisanzwe yategerezwa kuba abizi akabaza president wa TGI urwo rubanza numva rw'abene gihugu rumeze gute akagusigurira. Umukuru wa TGI mu bisanzwe ni waserukira ubutungane mu ntara. Ntivyumvikana rege urubanza rushika muri kurudapere TGI president wa TGI ataruzi kurwo rubanza rubaho ntaca bariko arakora. Abene gihugu rero bariko baranyitura bazoba bariko bahamanota buramatari angahe barinze baza kwitura umukuru w'igihugu buramatari hari bamusivye bazamuhaye angahe ubusa. None tuzokwemera nzohatabikiza hose bikunde bazabahejeje kuguha ubusa. Gerageza buramatari ushikira bene gihugu babwira uti mugize ibibazo telefona ngaha ubaha inimero yawe kujya naje banyandikira niko nawe bazokwandikira ahubwo jewe nce ndonka ibirego bike. Kandi nivyo tugitangura ibirego vyari vyinshi mugakubera baburamatari twagiye turaje inama n'ingingo vyaratevye biragabanuka kubera baburamatari bariko baregera bene gihugu. None rero buramatari ubimenye ko ari wewe muvyeyi mu gihugu bategeza kwitura, ndetse ntivyari ngombwa ko abene gihugu baza iwanje kunyitura naho vyananiranye wowe niwe wari kubaserukira ukavuga uti ndafise amadosiye mu ntara ampanze bimeze ukunuku naje vyananiye ndabigira nje kugusaba ubifashe. Nivyo sebukwe wa Musa yahanuye Musa avuze ati tora abaguserukira bazoraba imanza ntonto hanyuma ibigumye baba ari vyo bakuzanira. None nanje buramatari wewe ibigumye vyakunaniye nivyo ukwiye kunzanira mu givyoroshe ukabikora. Hariho imanza mpora mbona zitagira mvura abene gihugu baje wanje ukiyumvira uti none ngaha hariho ubutegetsi bw'igihugu muri ako karere. Rero buramatari bimenye uzocuva ngo barakuruhishije. Hariho umunsi umwe numvise ndushe none ibintu byose mu bizani wanje byose Nyawaya acambwira ngo rega wewe ngurinda yahundwa gwemera tuze turarira imbere yawe. Ndayahundwa kwikorera imiliyoni 12. Buramatari rero ubu vyumva. Buramatari rero uretse guserukira umukuru w'igihugu niwe ategereza guhuza ibikorwa byose bibera mu ntara. Ibikorwa byose bibera mu ntara niwe muhuza bikorwa wavyo kuko abakorana ibisata bitandukanye. Hatabonetse rero umuhuza bikorwa bokora nabi. Aho twogira akarorero igisata cy'uburimyi kirashobora kwimbura vyinshi bimbuye hagaca habura isoko. Iyo hari ubutegetsi bw'igihugu buca buvuga buti twarose umwimbu mwinshi reka tube turarondera ingene umwimbu uzoshoka. Hariya Imayoyo nagiyeyo mu 2013 ico gihe nsanga bariko bakura isoko runini. Hari ubukene aho muri iyo komine. Ubukene butagira uko bungana inzara yari yabamaze. Hanyuma rero sanga bariko bakigisoko kinini cyane. Je ndabwira ariko mwebwe murashaka kubaka isoko mutagira ivyo mushora. Baca bambwira ngo urumva ngo hatwubatse isoko kugira ngo
ngo abimutambu ngo baronke aho bashorera muga nabo badafise ico bashora. None ubu narasubiyeyo ncasanga ya soko bariko barayakura ahubwo isigaye ari ntoyi ahantu hahora ubukene ntuze. Ibi byose nivyo bituma avuga nti tuzotera imbere. Nuvuga nk'ubu rero kumenya uti abantu barakeneye aho bashorera, barakeneye isoko. Nukuvuga uburi umuhuza bikorwa. Noneho ubuhoho rero murumva ko ibisata byose bizoba bikorera mu ntara. Ibisata by'abashikiranganje. Kare bajya aba directeur bahora bavuga ngo ntigiri ngo narindi mu bushikiranganje naho kumbe yari kuyerera. Ubu ntibizokunda ni mu ntara. Nuvuga buramatari kujya umushikiranganje wa mbere ariwe muhuza bikorwa mu bagize urwego shingwa bikorwa rwa leta. Niko buramatari nawe ariwe muhuza bikorwa mu bisata bitandukanye byo mu ntara. Ngira ngaha muriko muranyumva abo buca barongora ivyo bisata bumve yuko buramatari nawe azoba afise akanama shikiranganje gatoyi ko mu ntara. Nawe ahuza ibikorwa bagagira imigambi bagashira hamwe. Abashinga amateka muramufasha buramatari mukurikirane murabe ko ubushikiranganje ubwo aribwo bwose buriko barakora ikintu mu ntara kugira mu murya kara ace abwira umushikiranganje wa mbere. Murumva ko buramatari azobafatanye n'umushikiranganje wa mbere aca mubarira ati ngaha ubushikiranganje ubu n'ubu tubona ataco buriko burakora. Hanyuma gutyo abashikiranganje bakurikiranwe nabo ingene bariko barakora kuko ubu dushaka igihugu tugikuraho cyari kiri tukiduze kwindi ntambwe. Niwo mugambi ntimurondere ngo nibindi dutegereza kubona Burundi bwavuye aho buri kwindi ntambwe niho bizoca igihugu genda neza. Buramatari rero ubimenye yuko ujejwe intwaro uraba ko amategeko yubahirizwa, ujejwe kwereka inzira abene gihugu bofata kugira ngo baronke ubuzima bwiza. Bokora iki nk'ubu mu gisagara ca Bujumbura bakubwira bati ibintu birazimvye. Buramatari ca mwicara muti bizimvye kubera iki? Muzosanga bizimvye kubera abakomisiyonere. None abakomisiyonere twobigenza gute? Nta buryo umuguzi n'umwimbuzi bofatana. Ugaca ubwira buramatari wahariye uti koperative zo hiyiwanyu zihure na koperative zo ngaha kugira ngo bahane ivyo bimbuye. Ibi ndabivuga kuko jewe abahora bagurira ku murimi wanje ndiko ndasoroma bahora bambwira ngo namba ari kuri mitiwere. Nkabi Bujumbura bacavuga ngo namba ari kuri mitiwere kubera iki? Narabibonye hariho abantu birirwa bicaye ku marigara akarindira ko riya yeza vyeze agaca agenda. Hari n'abatangura kugura umugwazo akamuha nkuba ikiro cy'ibiharage akakigura 1,500 cyangwa 1,000 afatiye ku bukene bw'umurimyi. Uwo muntu nawe aguriye umurimyi atarashika no kwisoko hajya gishira kwibarabara asanga hari umuntu amurindiririye kwibarabara ati ndakugurira. Uwo acari yunguka nawe 500 cyangwa 1,000 mbere benshi bashaka kuguka 2,000 1,000. Uwo nawe aguriye kwibarabara ageze kwirembo ry'isoko asanga hari wundi amurindiriye nawe agacamugurira nawe yungutse 500. Ashitse mu isoko hagaca hava umuntu yavuye ino i Bujumbura agiye kurangura hariya ku isoko y'Igwibaga. Hanyuma nawe wa wundi arashitse aci abikwibwibaga agashikana ngaha nawe akeneye kunguka 500. Yabishikana ifusi gishitse ajya kuri kote muhora mubibona babirangurira ku muduga nyene agaca cyana mu isoko muri kotebu. Muri kotebu hacaza uwundi arangura aja kuyanga mu Kamenge. Igitoki cavuye ku murimyi kigugwa 3,000 kizoshika mu Kamenge kigugwa 50,000.